Bantu mwese twongeye kubonanira muri kino kiganiro ciza umuntu muzima, aho twama tuganira namwe bimwe mu by'ijambo ry'Imana, mu bitwubakira umutima, bikatwubakira umubiri, bikanatwubakira n'imiryango rimwe na rimwe. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana twese hamwe bibane natwe. Muri uno mwanya nkuko twama tuganira muri kino kiganiro, ubwo mugiye kuganira akaba ari Eric Nshimirimana. Ijambo tugiye kuganira rikaba ari urukurikirane rw'ibiganiro twabashikirije by'ingo n'imiryango, akaba ari ikiganiro kivuga ngo umugabo akenewe. Umugabo akenewe rero turaganira igice ca kabiri, aho tuganira kuri bimwe biranga umugabo mwiza, ibintu bikenewe kugira ngo umugabo biyujuje ibyangombwa mu muryango wiwe. Uyu mugabo rero akenewe muri kino gihe kimeze gutya, kandi akaba akenewe mu miryango, uwo niwe tugiye kuganira. Rero abatakurikiranye igice ca mbere muri hangana, ariko iki gice ca kabiri akaba ari cyo tugiye kuganiramwo ibindi bikeya mu bishobora kubaka ingo zacu, ariko cyane cyane tuvuze umugabo kuko ari we mutwe w'urugo, ni we afise ibintu byinshi cyane ategerezwa gukora mu muryango wiwe kugira ngo ushobore kuba wubatswe neza. Kuba duteze rero amatwi ikiganiro n'umuntu muzima, ariko tuganira nyine nkuko nababwiye, n'umugabo akenewe. Muri ino ngingo y'umugabo akenewe turaganiramwo ijambo ritubwira ngo urukundo, no kuvuga ngo turaganira urukundo. Iryo jambo niryo tuganira. Bantu mwese ro muduteze amatwi mwadukurikiranye, mushinga ntaho nteze amatwi canke ushobora kuba nawe utarubaka ariko witeguye kuzorushinga uri umuhungu, ushobora kuba uri n'umudamu. Reka twese hamwe tuganirire hamwe neza iri jambo ryitwa urukundo. Urukundo rero ni jambo ryanditswe mu gitabo ca Bibiliya, cyane cyane mu gitabo c'Abanyefeso igice ni ca 5:25 haranditse ngo bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo nawe yakunze ishengero ryiwe akaryigura. No kuvuga ngo mu byo dusoma mu byanditswe byera, abagabo bategetswe gukunda abagore babo, ariko mu gice ca 5 c'Abanyefeso 22 hatubwira neza ko abagore bategezwa kugamburukira abagabo babo nkuko bagamburukira Yesu. Rero ayo majambo abirarakomeye cyane, niyo mpamvu abadamu bategetswe kugamburuka, ariko abagabo bategetswe gukundana. Naho bose bisaba bagira urukundo, ariko Imana yashizeho ico bitwa particularité, ni umwihariko. Ifata abagabo bategeka gukundana, abagore nabo ibategeka kugamburuka. Ibyo hari kubera iki? Tutaraganira iri jambo ryitwa urukundo, mu Congereza bitwa love canke love, vana no kusoma. Iri jambo ryagize amasanganya ane. Shaka kubanza kubabwira n'amasanganya ane iri jambo ryitwa urukundo ryagize. No kuvuga ngo ni jambo ubwa mbere rifise ubuhanuzi, cyo bitwa prophecy muri Bibiliya, bwavuze yuko muri kino gihe cyacu ciherezo kwiri jambo rizoba rifise ingorane. Muri Matayo 24:12 haranditse ngo maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Mu Gifaransa baranditse ngo a cause de progression du mal. No kuvuga ngo uko ibibi bizobandanya kwiyongera, ibyo bizotuma ngo urukundo rutimba mu bantu. Aho ahambere urutegerezwa gutimba, naho Bibiliya yavuze ko rutegerezwa kubanza kuva. Nahisi yose abantu benshi harimwo kwankana, kutumvikana n'ibibazo bitandukanye byerekana yuko urukundo rwatimbye mu bantu. Ariko no kuvuga ngo mu bagabo bobo biki gihe, mugerageze kunyumva neza, mu bagabo biki gihe urukundo rwaratimbye. Ibyo byatumye imiryango myinshi igira ibibazo byinshi bitandukanye, ariko biterwa nuko abagabo batagikunda abagore babo. Uru rukundo rero iryo niryo sanganya rya mbere rwagize, nuko rufise ubuhanuzi bwo gutimba, ariko ruzotimbira muri frigo bitwa ubugarariji canke ibyaha. Ibyo byaha bizoba mu mitima y'abantu, ibyaha bizoba kubureba, kubo mubana, kubo mukorana. Ibyo bizotuma nawe urukundo rugabanuka. Ico nico Bibiliya yarivuze. Irindi sanganya rya kabiri nico bitwa nature de l'homme. No kuvuga ngo abagabo bafise muri kamere, muri nature yabo uko baremwe, bashimisha ikintu ijisho, barareba. Niyo mpamvu umugore ibimunezereza bica mu gutwi, ariko umugabo bica mu jisho. Yobu niyo mpamvu yavuze ngo nasezeranye n'ijisho ryanje kutareba umwigeme. No kuvuga ngo Yobu yarazi neza ko ikizomutsitaza ca mbere gikomeye kwa rukureba. Niho Dawidi yaguye arebye umudame wa Uriya,
nawe aca asambana. Ico nshatse kubabwira nuko umugabo ibimunezereza bica mu jisho nayo umugore bica mu gutwi. Niyo mpamvu umugore akeneye kuganirizwa cyane, ico naco mucumve. Iri jambo rero muri kamere y'umugabo bitewe nuko bashimisha ijisho, ibyo bituma batagira muri bo iyakunze agira urukundo ruhindagurika, urukundo rw'agahararo. No kuvuga ngo ashobora kubana n'umudamu no munsi agiye mwibarabara akabona uwundi menga amuruta kumva nawe aramukunze, yagenda muri bisi uwo bicaranye nawe akumva aramukunze, uwo bakorana ku kazi nawe akamukunda. Iyo ni ingwara muri kamere abantu b'abagabo bafise. Ico naco abantu mukwiye kukimenya neza. No kuvuga ngo abagabo bategerezwa kwihana ijambo ryo kugira ryo kugenda bareba abo bahuye bose kandi babakunda. Mu gitabo irindi sanganya rya gatatu, iri jambo rukundo ni jambo rimenyerewe, hariho habitude kuri ryo. Bamwe bajyanditse ku tuntu twinshi, muzosanga ku masahani menshi yanditse ko ngo love, ugasanga mu ndirimbo ziharawe ku isi nyinshi zivuga ngo I love you, ndagukunda sheri baju n'ibindi byinshi abantu baririmba. Ikindi kintu naco muzosanga haba mu mazu, ibisharizo byo mu mazu, ugasanga hari akantu kanditse ko ngo duzokundana ibihe bidashira, ariko abo bantu bakaba bagwana, ntibemerana, ntibumvikana, ariko bikaba byanditse. Hari n'ibindi byinshi n'abadolesa, iri jambo rarimenyereye ngo sheri ngo ndakukunda, ngo ni jambo rimenyerewe cyane. Kandi mugiye kubikurikirana hari nabiyise amazina ya love, abantu bakitwa ngo love. Mu ncamake iri jambo rukundo ryaramaze kumenyerwa cyane, ku buryo banarihigiye igishushanyo canke isi barihize ukuntu banaricapa barigereranya n'akantu kameze nk'umutima. Ibyo nabyo ntabwo ari byo. Ibyo byose ni ibintu Satani yazanye ku buryo abantu bibagiga urukundo rwarigo, ahubwo basigare babona ruri ku isahani, basigare barubona kurumanitse mu nzu, abantu babisigarane ku munwa ariko bitari mu mutima. Iryo ni sanganya rya gatatu. Isanganya rya kane ni impamvu zituma abantu benshi bashinga imiryango yabo. No kuvuga ngo burya mbere yuko umuntu yubaka urugo ukarondera umwigeme, nawe wa musore we mugahamagara imiryango n'ishengero mugakora ubugeni, haba hariho ibyangombwa biba bisaba ngo ube warebye Imana yavuze. Ariko muri kino gihe abantu benshi ntabwo mu kubaka ingo zabo babanza kuba bafise urukundo. No kuvuga ngo hari ubushakashatsi bwakozwe ku bintu by'umuryango bwerekana yuko ibice 4% by'abantu bashingirwa bitewe n'imbanyi batwaye. Umuhungu agatera imbanyi umukobwa akavuga ati turahinyutse, reka tubasi dukora ubugeni kugira dufuke iki cyaha. Ibice nabyo 5% n'abantu bashaka kuva iwabo, yahahimbye barakenye bimeze gute akavuga ati je ndashaka kuvayo. Ibice 12 nabyo kwijana nabipfuza abana, sinzopfe ntabyaye, abandi ngo bazoguhambana n'ikara. Bafise ibintu byinshi abantu bagenda bavuga byitera bwoba. Umuntu akuba ku rugo ari uko yishakira abana. Ibice 13 nabyo kwijana nukwanka kuba bonyene, ati nanje agira ku gitanda cy'abana ari kumwe n'uwo tubana. Ibyo nabyo bigatuma abantu bashobora gushingirwa. Ibice 18% n'abantu bakora ubugeni bitewe nuko gushingirwa no kurongora ari ngombwa. Ibice nabyo 19% babitegwa nico bitwa désir sexuel, no gushaka uwo bazorangurana amabanga yabubatse. Ikindi nuko ibice 49% nabyo ari bwo gusaba bitegwa n'urukundo. Nyuma mwabikurikiranye neza birumvikana neza yuko ibice 71 byose kwijana by'abubaka ingo zabo bazubaka mu mafuti, ntabwo impamvu abariyo. Ico dushatse kubabwira kuri ino ngingo, ico ingo nkurikizi byazanye nkurikizi zibiri, nuko ubu kwisi isi yuzemo imiryango amamariage yakozwe ariko adafise fondation ku rukundo. Ibyabyaye ico bitwara mariage materialiste, abantu bagakora ubukwe ariko bakunze ibintu, agakunda amashuri umuhungu yize, umuhungu akareba ati wabo baratunze bafise inka, agiye yiga muri Canada, uyu muhungu avuye kuri kaminuza mu Buhindi. Ibyo bigatuma gusa amwemera ariko atari wakunze, akunze wo mu Buhindi, yumvise uwundi yigiye hafi mwijuru nawe yababigirayo nawe yokiye amujako, ugasanga uwo muntu afise urukundo rw'ibintu. No kuvuga ngo wa muhungu we iyo ubanye n'uwo mukobwa yagukunze amashure, abagiranye mariage n'amashure yawe ntabwo abari wewe, ni yaro nkunda yakurusha
azomukunda azokwanka. Iyo ni ingorane ya mbere, ico bitwa source de mauvaise famille. Iyo miryango mibi ikazanana muri ubwo buryo. Hari ico bitwa mariage prématuré, byabyaye mariage prématuré, n'ubukwe bwa butari bukwiye, no kuvuga ngo bwihutiwe bw'abantu batageze. Ibyo bigatuma umuntu atarageze ashobora gukora ubukwe. Ikindi ni mariage des idiots, n'abantu badakwije ubwenge, babana mu bwenge ariko nabo bagakundana. Ikindi naco nico bitwa mariage traditionnelle, no gukora ubukwe ariko imiryango irinze kugucagurira uwo mu bwoko bwanyu, uwo mu karere kiwanyu, uwo dushaka, uwo ugatwara umuntu hakurikijwe imico yiwanyu n'iby'iwanyu ariko atari bibiri yurebye. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira neza ko itunga n'ibisigi n'ibindi byose biragwa n'abavyeyi, ariko umugore yubahoraho umuhabwa n'Imana. Ikindi byabyaye nico bitwa mariage magique. Ubu hari ibyo bitwa mariage magique ku isi. Umuntu aragenda karota biguriye mu mashengero ngo nakurose ngo ni uzontwara ngo uzombera umugabo. Ibyo umukobwa akabyiyumvira ibintu nyene yiyumviriye mu mutwe, kubera ite nuko yabonye ati umuhungu burya ameze neza iwabo barakomeye. Ibyo izo mariage mwene izo ngo nazo ntabwo ziramba. Ikindi ni mariage par la beauté, umuntu akabiterwa na parence extérieure. Ni kuvuga ngo abantu benshi iyo bagiye kureba cyane cyane abantu b'abagabo, areba amenyo yiwe, akareba ke n'amatama meze, taye, ibisusu. Ibyo icyo ba wibagiwe nuko naho yoba gukundiye ibyo ntabwo ari we wa mbere kwisusa neza. Umunsi wanagize isanganye iginyo rikava ari ryo yari yakunze, umunsi rizohongoka n'urukundo ruba ruhongotse. Niyo mpamvu ibyo nabyo byabyaye imiryango mibi. Ikindi nico bitwa mariage par dépit, no kuvuga ngo no gukora no kurondera umuntu ariko ushaka kumukura mu ngorane runaka, ngo nagapfubyi ngo arakenye ngo ntakundi reka ngo ndamutware tubane bitewe nuko ngo yigorewe. Izo mariage nazo sizo. Rero ico dushatse kubabwira, izo nizo ngorane zaciye zaduka bitewe nuko abantu ijambo rukundo ryabuze mu bantu neza. Ikindi naco no kubushakashatsi bwerekana neza ko mu bantu bubakanye mu makouple 12 ari ku isi, ngo 6 ngo ari mu ngorane zikomeye, 6 nayo arabanye ariko suko anezerewe, ngo abanye nta munezero afise kandi nta n'urukundo, ahubwo igituma batahukana babiterwa n'ubutunzi bafise. Ati ndabutaye yobo bujya bonyene, abiterwa n'abana, ati sabana ndabajana he, abana sinshaka banje ko barirwa na mukase. Umuntu agatinya ishengero, ati ndaririmba n'umukozi w'Imana, ese nibumva twatandukanye biragenda gute. Abandi bagatinya imiryango. Ibyo gusa nibyo bitumye n'ubu bakifitaniye ubumwe nabundi baba barahukanye. Ikindi naco ngo ingo gusa zibiri ngo nizo zibanye mu munezero. Rero abantu b'Imana muduteze amatwi, biraboneka yuko imiryango yagize ingorane. None urukundo ni iki? Kubera iki rukenewe? Rurangwa ni iki? Ibyo bibazo nibyo tugiye kuganira. Tunarebere hamwe ibintu birenga 11 biranga umugabo yanka umugore wiwe. Ni kuvuga ngo hari ibintu umuntu akora ariko bikaranga yuko akwanka. Ibyo byose turabiganira. Ariko tutaragera kure, umuntu iyo bavuze definition y'umugabo, nshaka bari cyo mubanza mwumve. Umugabo, iri jambo umugabo rivuye mu jambo ry'icongereza ryitwa husband. No kuvuga ngo bafashe amajambo abiri, rimwe ni house n'indi ni band. No kuvuga ngo iri jambo inzu n'inzu hamwe nico bitwariye rimeze nk'umugozi. No kuvuga ngo iyo bavuze umugabo n'umuntu ajejwe kunga ibi biri mu muryango byose, niwo mugozi, niyo raporo. No kuvuga ngo niwo afata ibiri mu nzu byose akabyunga, niwe yunga abana, kunga umugore, ibyo bintu byose bitembera mu rugo umugabo ni wabyunga. Rero murumva yuko abuze biba bigoranye, kandi mwibuke yuko Bibiliya yamusabye gukunda umugore wiwe. Hano urukundo rero ni iki? Umugabo yitwa Alfred Cohen mu gitabo citwa Première pour la vie ku page ya 34 atubwira neza ko iyo ushaka kumenya urukundo usoma Abakorinto ba mbere igice ca 13 uhereye ku murongo wa 4 kugeza ku 8. Ariko hajya ahantu hose handitse ngo urukundo ukahasubiriza izina ryawe. Mu gusoma ugasoma ngo nk'akarorero, je nitwa Eric, ugasoma ati Eric ndihangana, Eric ngira neza, sinkora ibiteye isoni, Eric siniciraho, singira ishari, nihanganira byose, nirengagiza byose. Ntabwo ibyo ugasoma ijambo urukundo warikuyemwo ukarisubiriza wewe. Rero aho niho wumva neza kurufise. Ubwo rukundo rugizwe n'ingingo 15 muri uwo murongo wo mu byanditswe byera. Ariko ico dushaka kubabwira mu gitabo cyitwa Itinéraire du couple ku page ya 37 hatubwira neza ko ubwo rukundo Paulo yaravuze ruri mu Bakorinto, Abagiriki nibo barusiguye neza.
no kuvuga ngo mu Bugiriki canke inyandiko z'Ikigiriki zisigura urukundo mu buryo butatu. Hari ibyo bitwa eros, ni amour passionnel canke sensuel, no gukunda umuntu ariko ushaka kuzonezereza umubiri mu mibonano. Ico ni kimwe. Hari ubwo bitwa phileo canke philosi, ni amour fraternel, no gukunda umuntu kubera musenga namuva ku gatumba kamwe. Ibyo byose sibyo. Ariko urukundo rukenewe mu muryango, ubwo fraternel rukenewe mu kibano, kugira abantu uzobahe ku byo kujya ubamesurire mu bitaro, ubushonje umuhe ko, wambaye busa umuhe impuzu yambare, ubwo nigo rukenewe. Ariko ico Bibiliya yari yivuze nubwo bitwa agape. Bibiliya iruvuga neza Imana igihe yavuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, nico cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera ntazopfa ribi. No kuvuga ngo kujya ku Imana yiyanse igatanga Yesu agapfira we nanje, ubwo rukundo rwo kwitangira umuntu mubi nibwo Bibiliya yari ivuze bisaba ngo umugabo akunda umugore. Aho naho ndahavuye. Urukundo rero ruva hehe? Mu cete ca mbere ca Yohana hatubwira neza mu gice ca 4 umurongo w'indwi haranditse ngo abo nkunda dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Urukundo ruva ku Mana. Haranditse hepfo ngo umuntu wese akundana yabyawe n'Imana. Abantu benshi mu miryango baragenda iyo bahejeje gushingirwa bakabaraganisha, bakambara iye bitwano do mariage ngo do alliance, bakambara impeta ngo bujya unikimenyetso cyo ko dukundanye. Umugore akagenda yerekana ariko amakofe n'inkoshi n'ibindi bintu byose biranguwe mu rugo. Ntabwo rero impeta yakuma, sicyo kimenyetso cyo gukundana, ahubwo urukundo ruva ku Mana ntiruva ku kuma. Uru rukundo ni Imana gusa rutanga mwenuru, kandi mwabagabo mwe mu nyumva nibwo Imana iri kirabasaba. Iyo urukundo akamaro kago nakihe? Mu gitabo citwa Puromere Pururavi ipaji ya 27 haratubwira yuko iyo mu muryango hatari urukundo, cyane cyane umugabo arukunda umugore, kuko umugabo niwe twasanze afise ingorane yo kugira urukundo rw'agahararo, ngo haboneka ibibazo bine ku mudamu. Icambere, umugore azozinukwa kubaho, ico bitwa désir de vivre, yumve yo kwiyahura. Ikindi, vitalité mentale physique diminue, no kuvuga ngo ubushobozi bw'ubwenge n'ubw'umubiri buragabanuka. Umugore ugasanga asigaye afise amaregera mujya utinyanka buva amaraso menshi, ugasanga umugore asigaye umushishito ngo wadutse, igitego kigakora nabi, agasigara amena ibintu mubwiye ntamenye kwakira abashitsi, ugasanga umugore yarapararanganye sinzi ukuntu yabaye. Ikindi, resistance au maladie diminue, no kuvuga ngo ubushobozi bwa mu mugore bwo gushobora kuhangana n'indwara buragabanuka. Ikindi naco ashobora kugwara indwara ishobora kumwica. Ni kuvuga ngo iyo urukundo rero rudahari, izo ngorane zose ziraduka zine ntejeje kubabwira. Niyo mpamvu urukundo rurakenewe cyane. Ikindi naco hari ikintu dukwiye kongera kumenya, no kuvuga ngo urukundo uko umugore akunda nuko umugabo akunda biratandukanye. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo mwitangura igice ca mbere umurongo wa 27 ngo Imana yaremye abantu b'uburyo bubiri. No kuvuga ngo umugabo n'umugore bafise natire zibiri. Iyo rero umugabo ivyatabizi ntamenye uko akunda umugore, no kuvuga ngo umugabo ngo muri natire muri kamere yiwe ngo arakundana, ariko urukundo rwe ngo ntabwo rurimo emotion, nturi muri bigumbagumba igishika, ngo ruri plus pratique. Baranditse mu gitabo citwa L'Itinéraire du couple, bagerageje kwerekana ko no mu bindi bitabo yuko iyo umugabo ngo mu gukunda kwiwe banditse ngo arakora. Iyo ari karakora ngo we muri wababona gukunze, iyo ari arashiraho amagena migambi yo kuba ku rugo, akitanga kibimazi, canka akatanga amafaranga yo kugaburira abo mu rugo, canke akagerageza gukora ibindi byose byo mu muryango, wewe yumva yagukunze. Ikindi naco banditse ngo urukundo rw'abagabo ngo ruri karume, ruracecetse, kandi bakoresha ubwenge cyane. Ni kuvuga ngo abagabo benshi bariyumvira, iyo ariko ariyumvira ati tuzobaho gute, abanyeshuri bo kwiga gute, iyi nzu twoyishira kwa amabati gute, ibyo wabona ngo reka aragukunda. N'abantu bahoze, n'abantu sinzi ukuntu bameze, ariko reka tubwira abantu ko iki naco ni cyaha cyo muri kamere bisaba abagabo bihane, kuko mu migani 24 umurongo wa 3 hatubwira ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, ariko ngo rukomezwa n'ubukerebutsi. Ibintu byo kubaho ngo umugabo n'igistati, ukumva wazanye rasi, ukumva byaheze, watanze amahera y'inzu, wamuguriye igitenge. Mu byo umugore akeneye baranditse ngo l'amour de la femme est émotionnel, no kuvuga ngo urukundo rw'abagore bisaba rurimo ibintu by'ibishika. Niyo mpamvu umugore kubw'ibyo, iyo rero utazi ukuntu yaremwe uramwonona mu mutima. Niyo mpamvu umugore
akeneye kuganirizwa, akeneye gutwengerwa, akeneye kwandika utumesaje, kumubwira ndagukunda n'utundi tujambo. Ayo majambo yaramaze ngo guhera mu miryango myinshi bayaheruka muri fiançailles. No kuvuga ngo bantu mwese mu nteze amatwi, abantu babona batagifitaniye urukundo rwa rundi babuca bakora ubugeni. Mwese naho Yesu yoza ntiyo bajana mu ijuru, mwarahendanye ntabwo rujya rwa urukundo, kiretse ubunyene mwihanye mukongera mukiyunga. Hano hari ibintu shaka ko tuganira muri ino ngingo itubwira ngo urukundo, ariko urukundo Bibiri yivuze ngo bagabo mukunda abagore banyu. Buryo isi yuzuye abagabo benshi batagikunda abagore, ahubwo afise abandi batanu akunda bo ku kazi, afise nabo mwibarabara barindwi. Uwo mu rugo wewe ni nkuwa 10. Ico nshatse kubabwira, abantu bose iyo badakunda abagore babo birangwa n'ibi bintu ngira mvuge. Umugabo wese untega amatwi, nawe mudamu uri kuntega amatwi, nawe wese uri kurabyumviriza, ibi ni bintu umuntu arebera ko kamenya ngo ntabwo umugore wanje ndamukunda, n'umugore akamenya ngo umugabo wanje ntabwo nkunda. Icambere nico bitwa mari irritable, n'umugabo ashavuzwa n'ubusaka ndakigumura. Abagabo nkabo benshi bariho, asanga ibyo kujya bitahiye ngo akidoga, asanga bitatetswe nkuko ashaka ngo akidoga. Umugabo baba ariko baganira n'umudamu akagumuka, abagabo bigumura nk'abana bazirinjya nk'abana. Ico ni kimenyetso cyo kutabukunda umugore. No kuvuga ngo mu gitabo citwa Testimony for the Church, umwanditsi umwe munyamerika yitwa Ellen G. White yagerageje kwerekana ko muri volume yaco ya mbere yuko ngo kizira yuko umugabo ayo majambo nasomwa mu gitabo citwa Ministry of Healing, aravuga ngo kirazira yuko umugabo yinjira mu rugo aha mu ruhanga hari iminkanyari no ku munwa hariho gushavura. Niyo mpamvu mbere yuko yinjira mu rupangu bisaba ngo abanze agume kwiremba, abanze ayimare mu ishavu ryose hama ashobore kwinjira mu rugo. Ico ni cambere kiranga umugabo yanka umugore wiwe. Ikindi, umugabo ari moroze, n'umugabo atihanganira abandi. Umugabo yitwa Cardeo Dorabaxa yagiraje kuvuga amajambo ngitabo citwa Litinedi Couple, aravuga ngo celui qui n'aime pas le défaut de l'autre ne peut pas dire qu'il l'aime. No kuvuga ngo iyo umuntu w'umugabo adakunda makosa y'uwundi canke ari we wese ntakavuge ngo aramukunda. Ubu hari abantu b'abagabo benshi batihangana, umugore akora akantu gato yinduri karema ngo umugore ngo wewe ujya ngo kijuju ngo ndakubwira yuko wewe udakomeye nakuzanye menga rwagwaye. Ibintu mwene ibyo nabyo biranga umugabo yanka umugore. Ikindi nico bitwa mari dictateur et dominateur, n'umugabo atwaza igitugu kandi ahahaza. Umugabo amubwira ati paparise ngwino tuganire, ati mva mu matwi jebyo ndabirengeye. Umugabo agera mu rugo abana bakiruka, abashitsi bose bagatinya, urugo rutagendwamwe abashitsi, atuje burya byo hoba ingorane. Uwo nawe n'umugabo yanka umugore wiwe. Ikindi n'umugore atazi gushimira umugore wiwe. Mu cete cambere ca Timoteyo igice ni ca 3 somye umurongo wa mbere handitse ngo mu minsi y'iherezo mu bintu bizotumika igihe kigorana ngo harimo intashima. Baranditse ngo mu gitabo citwa Litinedi Couple yaranditse ngo kirazira kikaziririzwa ko umugabo umunsi wose urenga atagize ingeso nimwe canke ikagwa nimwe ashimira umugore wiwe. Nyimba yamesuye neza bimushimire, nyimba yatetse neza yakoropye, yakoze ibindi bintu byiza bimushimire. None ubu umugore no kumfungurwa hari n'abantu gusa niyo umunyu wabaye mwinshi canke akaba kandi kagorane, umugabo hari n'abashitsi agapfa kubivuga. Ibyo sibyo. None ikindi kintu baravuze ngo niyo umugore ngakoze ikosa ngo zumukosora, ngo baravuze ngo donner des commentaires favorables, mubwire yanagize n'ingorane muhoyahoye kugira umutima w'uruhure. Ikindi kintu naco nico bitwa Marikino comprenne pas sa femme, n'umugabo atazi gutahura umugore wiwe. Mumbe bagabo bantu b'Imana ndababwire, buryo umugore afise iyi tiroyide aha mwizosi haragutse bituma agira amarira ngo ari hafi. Kandi kindi naco mwomenya bitewe n'amahaha mato yafise ngo aruha n'ingoga. Kandi kindi iyo ageze mu maregre akagira mu gihe abayonsa n'igihe abayibungenze akunda guhindura imico akagira ingeso mbi. Niyo mpamvu ngo abakeneye impuhwe z'umugabo. None abagabo benshi ibyo ntabyo bazi. Ikindi naco kiranga umugabo mubi yanka umugore wiwe, atamufitiye urukundo rwaheze nubwo yamuhenze ngo aramufitiye rwari ubwo kubesha. N'umugabo atuka umugore we kandi akamukosorera mu bantu. Haje abashitsi ngo uyu mugore je ntanyumvira ngo bagabo muri hano ngo je yarananiye inabana bumva. Ibyo byose biranga umugabo atazi ibyo akora n'ibyo areka. Nukuvuga ngo burya ngo umugabo n'umugore bategerezwa kuba buri mwese akabimva z'amafuti y'uwundi. Umuntu wese ateza kubimva y'amafuti ya mugenzi we. Kandi burya ngo kirazira yuko mu muryango ngo wama buri gihe ukosora umuntu arakwanka. Hari n'ibyo bisaba usengere
hepfo hari ikindi kintu kiranga umugabo mubi ni umugabo adaha agaciro umugore wiwe cyane cyane banditse ngo iyo akunda kunegura ico bitwa fizike iyi mpagarike yiwe akamunegura akunda kuvuga ngo ibyiso ibitwi ngo ibizuru ngo burya ngo ntabwo umeze neza ngo jewe burya ngo ibintu byo kumutuka. Ikindi naco ni ugutuka ubwenge bwiwe gatangwa avuga ngo nikijuju ngo ntubwira we ngo ntiwiyumvira ibyo bitutsi mwene ibyo byuzuye mu miryango ngo wakijujuwe kandi ibyo bivuze abantu bumva no kuvuga ngo abantu bose bivuze bumva baravuga ati umugore w'uyu mugabo burya nikijuju nibamubona ntibazomubona mu ubwenge. Ikindi nico numugabo atagira ico bitwa ibyo bitwa mode encouragement amajambo yo gutera akanyarigabo umuntu. Hari abagabo benshi batazi kubwira abagore babo babatere inguvu babankuraje amubwira ati no musi watetse biraryoha kugira ejo neje azoteke, ariko hari abagore nabo batazinanye n'imbabura abo nabo ntabwo Imana ibemera. Rero ico dushatse kubabwira aya majambo yitwa mode encouragement baranditse hari ayo bitwa kumubwira ngo tie importante kambwira ati ruwa gaciro mu badamu bose bari ku isi nta numwe ameze neza nkawe, ariko namwe mwabadamu mwe bisaba namwe mu mujuje ibyangombwa. Ikindi no kumubwira ati je t'accepte ndakwemera buryo iryo jambo nk'iryo ngo rituma ngo amaraso mu mugore ngo atembera neza umugore akaba muzima kumbara merewe neza. Ikindi naco no kumubwira nandi majambo meza ayo majambo yo kumuhumuriza kamubwira ati warushe byagenze gute wiriwe gute ku kazi gute ibyo byaraheze mu rugo abantu basigaye gusa byaranse ko bagenda ariko nubundi kwahukana byaranse ariko nubundi barahukanye mu bwenge. Ikindi numugabo atazi kugira urukundo rwabo ngo bagume arugira rube rutoto. Ico naco ngo kirangwa niki kintu ngo kirazira yuko umugabo ashobora kumara yinga byose adahaye kadu umugore naho ko bakatsi kagashugwe usoromye kwibarabaruka akamushira abunara kandi kantu kadasanzwe. Ikindi ngo nugusohokera nukugendera hamwe ubu hari abagabo batakijana n'abagabo babo gusenga, hari abagabo batakijana mu muduga nabo ngo ayurire mwabwo umugore afata bisi nagafata bisi yiwe cyo ugasanga umuduga w'umunsi agendera muri gwiwe ibyo byose sibyo. Ikindi naco numugabo atazi gukosora umugore wiwe. Muri Yobu igice ca 22 umurongo wa 23 haratubwira neza yuko umugabo nawe atazi gukosora umugore wiwe na uwo mugabo siwe. Haranditse iri jambo ritubwira ngo niwa garuka kwishobora byose ugashira ukugabitanye kure y'urugo rwawe uzokomezwa. Umuntu wese ategezwa gushira kure ukugabitanya kure y'urugo rwiwe. Hari umugabo bitwa Eli yari umuherezi kera nta kindi cyaha yarafise ku Mana kiretse kudakosora abana biwe gusa. None umugore wawe yifata uko ashaka abana bifata uko bashaka umukozi yifata uko ashaka ukabirekerana ibyo byaha byose bizoja kuri wewe. Ikindi kintu twobabwira abantu b'Imana ibyo byose umugabo ameze gutyo nibimenyetso biranga yuko adakunda umugore wiwe. Ico twobabwira hari ico bitwa devise de l'amour no kuvuga ngo urukundo rufise icivugo baranditse mu gitabo citwa secret d'amour baranditse ngo umuntu wese umugabo ngo ategerezwa gusezeranira umugore we rino jambo n'umugore nawe akarisezeranira umugabo wiwe rivuga guti baranditse ngo bisaba ngo mwese ngabwira uwundi ngo ndagukunda nzogukunda n'igihe cyose uzo utagifise ikintu cyo tuma ndagukunda ngo kuko nanje Kristo yahunze kandi ndi mubi ndalisubiramwo ngo umugabo wese ngo akwiye kubwira umugore ati ndagukunda nzogukunda naho utazobugifise ikindi kintu icyo cyose cyo tuma ndagukunda ngo kuko nanje Yesu ankunda kandi ndi mubi. Rero mwabantu b'Imana mwe turangiza nukugira ngo mumenye neza ko umugabo ategerezwa kugira urukundo mu rugo agakunda umugore we kurusha undi muntu wari we wese. Ubwo rukundo akarumukunda wenyene kandi akaba umuntu ashobora gutuma umuryango uzamwe amahoro meza. Abagore benshi burya ngo barabuze ababakunda niyo mpamvu ngo bahangayitse kandi ingorane nyinshi ngo ziba mu muryango ngo ziterwa n'urukundo rwamaze guhera mu miryango. Abantu kugira ubone bari ko batwenga abagabo benshi batwenga bari mu bandi bagabo bagatwenga bari ku kazi ariko kugira izobone batwenga mu rugo n'abadamu babo inkuru nziza zaraheze ahubwo baziganira bari hanze. Mu byashiro hani igice ca 3 umurongo wa 2 haranditse ngo gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. No kuvuga ngo aba babwiye kuba maso kandi bakomeze ibisigaye bigira bipfe. Iyo ni inama Imana itanga. Ibyo ibyapfuye naho uterekanye urukundo yaba umudamu wawe muri kumwe nakubabarire namwe mwabagabo mwe namwe mwisubire ko mwihane. No kuvuga ngo hari byapfuye ariko nibigira bipfe biramire ntibipfe. Niyo mpamvu ababyononye n'ababyishe n'abatabanye nkuko duhejeje kubisoma murekeje mve kuri ekra muraza kubikosora mvuyeho kandi umuntu wese mwongere musubire mwicare umuntu wese agerageze kumva yuko yishize mu kibanza ca mugenzi wiwe cyane cyane ko abagabo ntabwo bakunda kwemera amakosa muco naco n'icyaha cyo muri kamere
rero nkuko turiko turabibabwira no kuvuga ngo mwongere musanasana ibyasambutse kandi iyi niyo mpamvu bitewe nuko abagabo basabwa ibintu byinshi cyane hari ukumenya uko bazofungura nk'abadamu mwe mushaka kumufungura nabi akagukubita ntagukunde ushobora kugira imyifatire mibi ushobora kuba umyifato yose ishobora gutuma habaho ibindi bintu rero abagabo tuzoganira ibindi bintu byinshi iyo yari ingingo y'urukundo ukwiye kumenya ukuntu baganiriza umugore ukwiye kumenya uko witwara ku bana n'ibindi bintu byose byinshi bitandukanye niyo mpamvu twabateguriye amateraniro dimanche dimanche ya 24 rero mushishikare gukurikirana kugira ngo dushobore kuzoganira n'ibindi byinshi muri izo nyigisho rero abateze amatwi mwese kino kiganiro twako turarebera hamwe umugabo akenewe ariko ku ngingo y'urukundo kuko mu Banyefeso 5:25 haratubwira ngo bagabo mukunda abagore banyu no kuvuga ngo urukundo rwarabuze mu bantu mureke gongere rugaruke ibyo byose Imana ibiduhera ubuntu twese mu izina rya Yesu.